Hello bakozi ba ELYMIX TV, ndabaramukije ndabifuriza amahoro y'Imana bane namwe. Aho muri hose abari mu gihugu bitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu Burundi n'abari za Amerika, ndababwiye ati ndabakunda cyane. Ni ELYMIX kuri microphone za ELYMIX TV, aho turiko turabazanira ibintu bimeze neza. Ni ELYMIX yamaze kwishifatira micro, mumenye uko agira bazanire igikorwa cyiza. Aho twagiye muri show, ico bita show yakunzwe cyane gose. Show yari igizwe na timu ya Bantu Boy n'abari bayishigikiye, abantu bashika kuri 10 nandwi, ariko habuzemo umwe gusa, umwe akaba ari Mutimaro Comedy. Eske Mutimaro Comedy yasibijwe niki? Kaba ari show yabaye nziza cyane, aho yari ishigikiwe n'abantu bagiye batandukanye, aho bavuga ko ari show yari ifise ama sponsor akwiye cyane, kandi niko twabibona kandi niko babitubwira. Tukabona igikorwa cyakozwe na Bantu Boy, cyari igikorwa cyari kirindiranye igishika ngaho mu gihugu cy'u Burundi, aho tutari tuzi yuko World the Beach ahantu heza cyane hatoshobora kuzura no mu Burundi canke abarundi. Twari tumenyereye yuko amashow keshi yabanga mu Burundi usanga arimo abanyamahanga, akaba ariho tubona kuzuza nk'ikibuga twabonye aha 12 zirenga kiminota 2, aho umuririmbyi yari yateguwe n'umugwi wa Bantu Boy Entertainment, Bantu Boy label. Bari umuririmbyi wa mbere bazi ku izina rya God Name. Upendo ni kiza kinene, kizigufanyeho kapoteza dira, mwambione naye mchunge kama. Hakurikira umurundi kazi abiciye biyacika mu gutambisa abantu bose bari ngaho muri ico kibanza. Icyatangaje n'ukuntu yinjiye, aho bari bazi yuko ari cyagiye hangange kazi cyo mu gihugu ca Amerika bita Beyonce, cyari yicaye kuri podium ya Bantu Boy, aho yinjiye inyuma ya mupati hakurikira umuririmbyi wo ngaha mu gihugu cy'u Burundi yitwa Pirov. Mama mvuka mu gisagara, nongere muhende mudandaza imiduga gazofuta bonye n'agakinga. Sinibeshere ngomba muri gasikebuye niwashika ukabona inzu y'amatafari. Inyuma ya Musamariya hakurikira umuririmbyi Misha Champagne, aho yari urubanza nyamukuru ruratanguye, aho rutanguwe n'umuririmbyi mva muri label ya Bantu Boy, akaba bamwita Mr Mafoto aka Dramati. Wa muririmbyi aririmba indirimbo zagiye zikundwa cyane, bamwita Mr Mafoto gute? Ni umuririmbyi yifotoza amafoto menshi cyane kandi agakundwa cyane n'abantu benshi, aronka like nyinshi cyane.
bacamwitira izina inyuma Dramati hakurikira umuririmbyi akiri muto cyane akaba yitwa Akili. Kiriku Akili ni umuririmbyi yakoze ibintu ibitangaro kuri podium ya Bantu Boy. Tugeze ngaha tuendelee nimusaba tubanda yashira amaboko abiri hejuru turabe abiri Kurikira umuririmbyi ariko avyifatamo neza muri iki gihe akaba ari J1 araririmbisha Inyuma ya Double J hakurikira cha gihangange mu muziki ndundi akaba ari Big Farious MMP. Wow, ndi w'amazina menshi cyane. Umwe yakoze indirimbo nyinshi cyane. Yinjiye kuri podium aho abantu benshi bari bamurengeranye igishika araririmba, yinjira n'abadasere biwe bari baje baberewe cyane gose. Uko bari batangaje kungene bari baberewe cyane. Bararirimba, barambwira baratamba, ahabaje bavuga ko ari umutama ariko imbere y'abo bantu yarabyifashemo neza arabereka ko atariho araza. Tukemeranya n'abakunzi ba ELYMIX TV ndababwira yuko je nari nahishikiye yuko cari igiteramo ku noti ya 5 hari hitabiriye abantu isinzi. Abatari bashitse ni mwirabire kuno yabikoze, yarabikoze yongera arabikora, ni mwirabire namwe. Jayo maradiyo avyonga nta kintu na kimwe mboro aukanburare wabakari nasema ejidelo shizo